Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ni fresh sana kwera yuko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya Friday yo hanging out, ya vendredi ya pop. It's all about hanging out. Kaboss for real, that's my name. Uyu munsi muri hangout navuze ati reka ngerageze kuja kugendera umwe mu ba influenceuse d'office hano mu gisagara ca Bujumbura, umwe mu bigeme bamaze gukora ama step menshi cyane mu mwanya muto. Amazina we yo kuri yitwa Rukundo Ange Minouche. Je nawe tumuzi ku izina rya Minouche, hano hose uciye ni Minouche ibintu nk'ivyo. Yavutse mu muryango w'abana bane, abahungu ni babiri, abakobwa ni babiri, akabagira uwa gatatu. Minouche twagiye kumubona muri entertainment ndari neza hari muri 2019. Yarakunda gusubiramwo umuntu yitwa Mishu Miracle. Bacho baravuga ati n'umukobwa arafise talent. Suko gusa yaciye muri Siren Vibes TV, nyamaze umwanya munini acavuga ati harageze ko na jewe pamba na DJ ngene aca create Magic Channel ari kumwe nande na Scott. Uyu munsi narosiba kubyo guciringa nande Ange Minouche. Bandanye gatoya, kimwe mu ma hobbies cyangwa mu binakunda, arakunda gutamba sana. Minouche arakunda gutamba cyane. A part de ça, Minouche numwe mu bakobwa afightinga kugira ashobore kuronka kanoti biciye kuri talent yiwe. Nico kintu cyatumye mvuga ati today mu kwezi kwa gatatu kwa Mars kwagenewe abigeme, reka nje go chillinga nande na Minouche ni mu bwame bwa Magic Channel. You already know amashimeshi kuri Ange Minouche. Piga kelele wewe. Yeah. Wakuye ko abo tuvukana ari bane, wakuye he ko nkunda gutamba. Muri abahungu babiri n'abakobwa babiri. No. Shatse kuvuga ati n'abahungu babiri hamwe n'abakobwa babiri. Nawe ugira wa gatatu. Ndagufana. Meze neza. Fresh bro. Today nataka ni chill, no musta gushiringa ngaho. Ndabona yuko akadecor kameze fresh sana. Hajyanye mino, sa? Kavuye. Bon. Okay, tuandanye ngirungire. Bino. Ndagusanza muri studio burije. Yeta kiganiro uri kurakora, uri gukora iki ngaha? Kwanza cyambere kamaze ndakuzimana. Ni ugenda tugaye gishishije nk'ijisho. Nzanira. Okay. It's all about hanging out. Kama kawa. By the way ndakunda kano kaboro ka Magic Channel. Ndazi nivyo ukunda urana ko nakubajije. Cyane gose. Cyangwa mfata konyene nivyo dufite. Ni bon, je ndanywa byose. Cheers. Ati iyo utekura kuri kiganiro ukaba ucilinze nga muri studio yawe uri mu bikiganiro. Kenshi badi ku telefone. Ikora chattinga. Yeah. YouTube iki. Cyangwa ndiko ndimvira ibindi bivana. Kabisa. Yeah. Hari muri 2021 muri me igihe twabona official Magic Channel atanguje studio yayo. Yeah. Ni ibintu byiza. Je byarandyoheye, narabonye n'amakommentaire y'abantu benshi bavuga ati wow, Magic igeze ku indi step. Kino kintu sinicoroshe me. Iyi decor ni yoroshe kuyumvira de kuronka inzu kugira iki si kintu coroshe. Kimwe mu bintu mbashaka kukubaza muganga Rukundo bikubaza mbwa today muri hangout negeza ko kubaza, ndifuza kumenya wakoresheje effort izahe n'ingufu izahe wakoresheje kugira ugere kuri kino kintu. Ingufu za mbere novuga ko zakoze kuva tugitangura Magic. Kora ko urabizi kutangura gukora itari monetize kwa pamba na byategura kwiza abantu igihumbi ibe monetize. So novuga ni ibintu twagiye turabibika dukora tubika genre urana urashora ugitangura usanga uri kurakorera duhera nyene duke dukukuntu iki mu mutwe haba hari ikindo nke kamera, voilà, ndonke micro, so ivyo rero bihejeje. Ikindi kintu cyakiza mu mutwe ndo nkaho nkorera kabisa. Nikuvuga aho sigiye urakora ubika. Wamye wifuza kugira studio yiwawe. Byagufasha umwanya ungana gutegamira nimba atari banga. Nibaza ko atamwaka twakwije ni nk'amezi nka 10 ndibaza. Nize sacrifice mwamwifunga ko cyane gose mukavuga ati umviriza Scott jewe umviriza kuno kwezi nitugura iki tuyabiki. Bon, ikintu cyambere utangura kugura kamera zizimbutse ukazyo kandi urabibona. So guze kamera zimbutse hari gizoni zirapfa igiriki yo mume uci uvuga ati je ubuye ikindi ko ndaharura niki reka mfataya ndihaya aya ni menshi nafatanyije amezi nk'abiri cyangwa 3 reka ndihika ayasigaye yandi ndayabika kugira cengiriki birakunda. Ugure kamera imwe nziza ya bien. Ya bien. C'est quality ya bien. Voilà, ubundi usubira ucubika yandi mezi nka 3 pompom.
niko vyagenze nanini nta bintu vy'ibiharo vya hatari ikintu citwa investissement kuri kote y'abakobwa canke y'abigemekira abagore kuko muri abantu mushaka utuntu twiza me bivana Kaboss bivana muri abantu mushaka utuntu turi class turakunda vyiza me si twese dushaka ibintu vyiza tudaharuye kabisa kuko sishaka kuvuga ngo nkeneye ngo kamera y'imiliyoni 10 cyangwa 7 nzi yuko hari ibindi nkeneye kandi na yindi amahera make ishobora kunkorera ibintu cyane gose biranyereka yuko kano kazi wagafashe nk'akazi umva warashizemo ubuseyo uravuga ati reka ndagafate nk'akazi ikintu maze ugifata nk'akazi bisigura yuko urafise akanoti kakwinjiriza sivyo ndifuza kumenya mini nimba atari banga bimaze kwikeka ko ryo bari banga mubibaza na mwanya munini wamaze muri Siren Vibes TV na mwanya munini wamaze muri Siren Vibes TV sishada kubaze ngo impamvu wavuye muri Siren Vibes TV ndakeneye umbwire uzira ko ziyatereye iki muri career yawe kintu cyambere ozi niyo navuga yuko byaranyohereye gukorana nawe ko yari umukobwa nkanje ndibuka ikiganiro cya mbere nakoze kiriko ndi kumwe na Landry promoter na Ozi ndiko ndajugumira byaza gusa Landry yambaye agapira ka rouge tuna yambaye agasenga ndi kuwa musina ko nari nateguye gukora hanyuma tuza turagira ngo ndamuherekeza nkaraba ingene akora umunsi ati ingo ngaha turi batatu narajugumira ndavyibuka ariko rero ni bon igihe hari umukobwa iruhande yawe kuko ubwo ufise kenshi ufise ubwo uvuga abantu iki so zivyaranyoreye ko hari umukobwa nkanje hari ibintu nabona nkavuga kweki wabigira why not jewe kweki ntobishobora cyangwa kweki ntogira navuga yuko icambere ni kubwoba kwanza kureka gutinya kamera biri mu bintu nshobora kuba narakuye muri Siren ikindi ni giki atwico nibaza ko aco kintu cambere yarakubereye source de motivation somehow kurumva n'umukobwa nkanje ndabikubwiye ko n'umukobwa nkanje nivyo byose naza ndaraba nico cyonyeye cy'ubwoba ndamuravye wewe ukuntu ari à l'aise byaratuma nanje cyamvuga ati kweki nanje ntoba à l'aise kweki wewe wavuze ico akaba à l'aise kweki abajiji ico akaba à l'aise kubera iki muri commentaire bamututse ku mugabo style akaguma akora kabisa tuva urana kuba kuntu batukana ubu ntibagitukana n'abana bizira be so nawe bamututse afata nk'ibintu bisanzwe iki cyangwa ati naje naco no urazi ikintu nkunda guhura kenshi naco iyo umuntu avuye mu kazi kiwe akaja ahandi arakunda kugira ikibazo sinzi ko ari ikibazo mugara arakunda kugira kakantu ko kuvuga ati mugagi ya boro ndakumbura reka ndaguha example nka jewe nkiva muri Siren Vibes narahamisinga kwa je waragize moment yo gukumbura Siren Vibes cyambere uribuka je navuye nta studio wari bwafite ko hari hama sinovuga ngo ndakumbura genre kupona nabo ko ico gihe nabo twari n'umukameraman yakiri baje banone bashasha nari kumwe na Sanchez sinzi ko mwibuka niho wamusanze yego Sanchez niyo turi kumwe nawe hama ikikwereka yuko still ko biri kose naguma hari ibintu byo misayire ko muri Magic hariho nk'ama emission nka 3 Ozi arimo so ivyo byose urumva ari uramisinga kwa je ibintu nk'ibyo ngo twaba duhurira umbabarire kubaza ico kibazo ndifuza kumenya family yawe inge gato abavyeyi bacu turabakunda twabavuze tukiri bato siko no tukuvuga ati abavyeyi biwawe ni sous forme yo ko ari biwacu twese sivyo aheza mu ijoro ndisuyase ata yuko badusabira bakadusengera sinokubaza yuko bakumbura ko ni kibazo cyoroshye cyane c'est sûr urabakumbura sometimes sivyo mugabe ikintu nshaka kumenya bibaza yuko baba bari proud yiwawe kuri percenting ana gutega Minouche before yuko nyishuri ico kibazo reka ndakubaze kandi ikindi cyambere buri usabye bameze gute so abavyeyi bari kursana babavyeyi baguma batamba ahantu hose bari abavyeyi urumva bon icyambere baranwa hama ikintu sinigeze ndababona kuva ndi umwana we ko barashwana sigira mbona batukana ikintu ndabibukiraho toujours ni uko vyantera isoni kubona
bariko baratambana nko twagiye mu rubanza koze hano baciye bafatana ari babiri urende umwana birakwiye utu danse twabye nyene yego sha ko barafatanye kandi isoni nkagenda kwinyegeza ibintu ngivyo jo uri umwana biba biteye isoni me ubu nkoze no nangwe kubona cyo bimwe rero mabije bo donc ni utangwa ko nako bakundana utangwa kwifuza kuba mu buzima bwabo ibintu nk'ivyo ndashaka kuja kuca kabiri nta kibazo icambere kirakwiye icambere ni bon okay bara abantu bameze uko bakunda gusenga nenda vyibagiye basenga cyane hama bakundana hagati yabo kandi bakundana abantu that is ikibazo cya kabiri icya kabiri mbe yagiye bambajije nakubaza ati wibaza ko baba ari proud yiwawe canke fiya yiwawe papa chaque fois ko bon ntabeyesheje kugira nige meze kubera vyaramvuruga sometimes sinkunda ibintu bistressa kandi amishuri ko biravurugana kidogo numva agatima kamwe ninga nto biheba sikutaratwenda bahiga ninga nto biheba mechi ni ukafafa ukuntu akunda ko niga ukuntu yagira iki no kuba ko nisa numva afise ubwa mu mutima ko naragira master nta kintu mbuze just gusenga ngawe ndiko ndasama tu ubu nyine umwana mvume ngo ne nk'ubu papa yoza no mubwira nonga ko ndiko ndakora iki Jean ko yakunda gukora chaque fois ko ndose diplôme cyangwa ikintu cyo cyose kijanye n'ibintu byo kugira amvuga hama ibi navyo ndimwo mama byoze vyari kumuryohera cyane muga papa warambwiye ati wesha toka bye nsiho mugabo ko biri kose kwera ko ndabitse ko bankunda ndabaza ko baryoherwa merewe neza mu byo nkunda sata yuko aho bari blessings zawe ma step yo gumotera nimehezagiro yabo cyane gose wifuza kugira famille imeze nk'iyo famille yawe ushibifuza gufonda famille imeze nk'iyo wakuriyemo uko wabonye papa wawe na mama wawe urifuza kugira the same vibe bari bafise wababonamo ikintu cya mbere nifuza umugabo ameze nka papa. Uvuze umugabo ameze nka papa ameze gute? Papa wanje yari Banduku musikilize. Urambisuda. Yari umuntu kora komere mere ntiyari yoroshe. Ntiyari sometimes mora ndamwibonamwo iyo ntangoye gukara. Yarakara ibintu byose. So mtamashitse no yosanga mere yakijinzuri. Yati none twese tubura amahoro gwerize ndikosanga ni calm down naho wamubwira ngo inzira ye naho yamubwira ikintu cyo cyose ncyamushitora yawe ari pose mere niwe wenyine yarashoboye kumushira hasi byakaze byakomeye so singeze mbona mushwanira kandi mere yawe ari nko mu makosa sometimes singeze mbona mushwanira yaramutahuza yaramwumviriza akamwereka ko bari kumwe ishavu riheze akambwira mbwa wadekoye ubiravye so rero nanje ko kuntumeze nifuza umuntu azafata nkuko ona pore tuyage ndi mu makosa nebe za Minouche so ni mbona kibazo tuyage anahure hama munyu wambwira ati wesha bisibye kabisa hamikindi nacho ankunda man mutamara kundamere sana aramukunda sana nanje ndakushaka umugabo ankunda gani ngorane imyaka murabizi ngiye tubakubakura so andiko ndarota oya abahungu bakunda barahari still barachana maybe hapana ngai ujumbo ngira ruguru hariya wachi uja kuba muri famille d'après à ma expérience maze kubona y'abantu benshi bagiye kuba ma famille usanga liberté iragabanuka kujya kuntu bisanzura muhiri wabo bamaze kuja ma famille ibintu birahagarara bimwe gusohoka amasaha yo gutaha ukaje usanga ku muton ari aba ku mutonzi mbwa mufata nabi yamushwanira amubwira iki bimaze gushika ugiye kuba muri famille harabaye akantu ko gufatwa nko utabishaka ko Kaboss abazi ibibazo abizi nabanye ko dushaka kubyishura ariko kandi amufashe nane Kaboss ukuntu bimeze bo icambere jewe abavyeyi bafuye nti nari kidogo sana so nari 7e kandi umwana ari muri 7e akiri umwana nta vyatari byo kuvuga ngo ubusohoka ngo ubwira iki hama ntabeshe nakuze nko abakuze banje twabana bakuze ukuvuga tuvuze ngo tuja ha twarajana ko twarangana
twakora ibintu bimwe twarajana twakunda bimwe twarasarana hageze ko bahana ntibahana umwe twese baduhanira hamwe nta kibazo na kimwe novuga ko nshobora kuba naragize nabo batagize sivye ko bo sometime bashaka gukora amafuti kubera ko bagize gutya je nanje sigu yawe so rero igihe wowe ukomeye byose bijya kuri wewe cyane gose kandi wewe ubisubwi ngwabwe dutahe maze dutahe rindira rero mushitse no muhira abandi baba bari ahandi hayi ibintu byose babwira we niwe bitahura ko abo bose bo bari ico nico navuga mesino Imana yarafashije byose byari bimeze fresh nakaye kajambo babwira ba bantu baronse umwe muri famille yabaza kubi wabo kacu usanga batangura kumustreetinga nabi birababaje twama tubibona mugabo sometimes turavyirengagiza kubivugako sivyo ugasanga umwana arahawe ama limit yo gutaha ama limit yo kuja kubona n'abagenzi biwe urafise ikintu ushaka gusharingana nabo bijya biboro biriho narabibona no kwishura je ndashima Imana ko hari n'abajama twatwigana kambira wowe urabeshasha ubi wanyu je ko kuntu babona ameze na program nashaka gusiba ngo nabuze iki canke iki umwanya canke amahera canke uruhusha sometimes barabimbwira canke ubaravye hari n'ibintu byinshi bama family ngene wambara usanga wambara fu abo utamu rupangu rwa hatari abana babambara bien ugenda kwishurege ibintu nyine usanga bibabaje ndabibona no babwira abo cyane nk'abo baba bakunda Magic TV vraiment bakaba bafite abiwabo banka kabisa cyane ibintu bibabaza kandi ni blessure itakuvamwo niba abantu uzobona badatwenga niba abantu uzobona naho Imana imuha amahera canke iki kuko uko biri kose ukafise umuntu abiwanyu fata nabi sashke uko biri kose azogira cyane gose kandi bagiye usanga ari mihezagiro bafise amachance ateyobwo kandi harageraho umukenera kabisa bafise amachance mu buzima uwo mufata nabi wamufata neza umenye ko afise amachance mu buzima so ubiravye ushaka nawe gutera imbere mu buzima bwawe umerewe neza kandi mukundana kwanzi ko biri kose urukundo man urukundo n'icyata urukundo sharing love hari no kaboro kari nyuma yakase ko love bisigwa neza ko Magic Channel n'urukundo gusa n'urukundo gusa nta bigere uretse yuko Gamino umaze kuba mu YouTubeuse umaze kuba umukobwa yikorera twiwe especially abantu barakwita amazina atandukanye biramaze gushika ukitwa amazina akubabaza ku mutima nayahe wakugasutwa urakamaraya uyoka video twese kugirana gasore baranutse ndavuga Jesus Christ ngo nkunda amahera ngo kubugura maraya ukundi iki Jesus Christ kuko abantu bameze uko abafite hari n'abantu baba batahura bagukurikirana baca baza hakora akantu gato yagusa kabaye abonnements ukashanga zirabaye nyinshi subscriber n'ukatatu baratukana abarundi baratukana iyo bashatse me jewe siko biri kose narabibabwiye commentaire nyinjiriza amahera watukana wagira iki uba winjije dropping note ntangorane cyane jewe like na commentaire uyigira ari mbi ko YouTube nzora bangoya nziza turayishirira ko ngombi turagira so iyo umenyereye urabifata byose mu entre temps hari ukuntu ushobora kubahindutsa ukabereka yuko atari uri zibona ngo wambaye agapi reka ndavuga muri ibintu beruka ko ni pestori nakoze interview n'umutipe aba muri Australia muririmbyi nambara agashati kandi bimaze kukambara mu biganiro bwanicaye n'abandi ba commentaire ntacyo bari bwavuga arasubiramo impunzi ewewe ego gaha yari decote nyene kidogo nyene nawe urabibona mbwa bisanzwe bimwe mu baramubona ku bandi none nayikorana gaha bavuga ngo ko yari mu diaspora ubwo buraya bwanyu uko urondera amahera ngo ibintu byose biri hejuru ngo ko kavuga Jesus Christ umubire tuvuganye uwo munsi turagije akazi n'isana na yambu tuvugana twayaza umuziki wiwe turakoze ikiganiro kiragiye shabara mputse ivyo bintu ngo yabara umuntu ngasi naye kwambara uko ishati namanda yambara nga navyo bahora bantuka rero barafise ukuntu umwe wese arafise kuna comment ikintu sinaho igituma bameze uko wibaza ni yahe mpamvu abakobwa bari muri entertainment canke bari muri divertissement canke bari mu bintu byose bitandukanye
tukunda kubaha tukunda kubajuja nabi simvuze jewe ushatse nishize muri benshi nibaze ko kubera dukora ibintu mu muco wacu umukobwa ni wo kuguma hariya inyuma voilà je marandaba nkinge nabandi bambara twoza turambara kugira nka uzambaye nk'uko kazanga nanje nkaba tatuaje za hatari nambaye kupa ngaye no stress niko bandi bambara mu Rwanda mu Uganda kandi hafi bambara uko kandi bari vya bien kiganura kiraba ugasanga na commentaire nimwe mbi irimo shabo twiha ngira naho tubabonye usanga bakadutukira so kubera iki kandi uwo muco so twenyene tuwufise cyane gose hagenda biravye turisonera abarundi kazi mugabo kubera iki none badutuka ni kubera ko mu mitwe yanyu mu samaria pense menshi kandi mabi ubonye umuntu tangwa kumiyumvira ko ibintu atari byo sinzi wavuze ikintu kijanye na kiganiro wakoranye na Ismail Gasore comedian ngoma ngaruka aho nyene muri no minsi dusigaye tubona ama TV online menshi akrea shatse kuvuga avuga ati jewe no munsi kumaje kwa Minouche dupange ndaza kuza tubigenza ukunuku sivyo hama kugira ikiganiro kiryohe tubikora ukunuku urumva harabamwe ikintu cyo gutegura nka script y'ukuntu mubikora sivyo Mino biramaze gushikira ugakora ikiganiro sous forme yuko wonye urondera views jewe sishaka gukora ngo kwera views me nabikoze rimwe nagasore twa dufite ikintu dushaka kugira hari ikintu yashaka gusohora duku turavuga ndukora uko me abantu bacha bifata ko tutabitwaye inzira tutabitwayemo bice biba ngombwa ko tuguma dukina kandi atari yo gahunda twa dufite genre kugira tubereke hama basi batahure umwa twe cyari ikiganiro dushaka gusohora cyo kwerekana ukuri kw'ibintu bihari yari suforme yo gukina bazi tubibereke mugabo mu kiganiro hama turabereka abakuramo inyigisho bazikuremo inyigisho dusanga badukatishije badutwaye hariya twe natwe tubavati ibi nibiki naho très officiel ko barakoze ikintu kijyanye sinovuga ko no regrette vya hatari oya kubera turefaso baramaze gutahura barabonye ibyo ari byo kandi umuntu novuga arabacha bavuga ngo tugira tukure ko ngo dukure ngo tugire des abonnés iki niki ivyo bisha vyerekana ko deja ntwari usanzwe uruwe wanje ko ntwari usanzwe nkunda kuko abankunda barabonye irya mbere bacha babitahura nabona commentaire nati Minouche turakuzi ibi nibi biko bija ara nabibona donc wa undaje iri mushasha kandi bijya ibintu vyampaye ababone benshi sana kiganiro kimwe kigwa kimwe cyarashira ko 500 personnes imagine ni bien abandi mu bindi bihugu ikintu kijanye na n'umwuga dukora bayifata yuko ari job bayifata yuko ari akazi kabinjiza amahera kandi atari make mugabo twengahe iwacu mengo turacari inyuma cyane wibaza dukwamira hehe tubura iki kugira dushike kuri ziga step zimeze neza yeah sana kwa YouTube atfatiye ibihano sinko murabibona muri jimbere none tucinjiza ngo twinjiza ava still nibaze ko hamwe gouvernement yo twemerera akujya ko mu Rwanda bwana twebwe ubwacu sinzi natwe ubwacu ratubonamo amafuti tugikina bijya ibintu byo gukubitana tugiye kuvumbura dukubita abantu dusimba clôture ariko atanu baduha ngo twinjire so twengene twanze turindire dukure peut-être ko no muri gouvernement kuko hamwe wo twemera akaduha ijambo natwe ko bakazi ku buryo n'abandi dufume tuza turariha tax reka ariko donc muri leta zo turashirayo ku buryo menya ati ni banki nkora aya ndasige cyane gose kandi ndibaza ko bishobora kudufasha byo dufasha byo dufasha mugabo ikintu cyambere twebwe ibintu dukora urabibona nawe yuko bitari sinziza kubigusigura nawe urazi ko ari kuri ama example amwe tuko turasarisha hamwe so kandi tudashobora kuja hamwe Mino nivyo biganiro udashobora kuraba ikintu kindyohera abakobwa twe dukora neza twese uranskiwa cyane gose tumeze neza cyane gose en tout cas abahungu mu buziki gira muje hamwe natwe twakoze na formation tw'abakobwa turashushe nivyo biganiro udashobora kuraba muri no minsi muri ma TV online ngayi wacu ubwo nteranye ga bro byose ndabiraba akwisabye byose ndabiraba zakwe none nayo kubandi ko nakubwira ntabiraba bose ndabaraba basi wibaza yuko ni bande bohindura kugira natwe dushobore kuja guhabwa icubahiro
nk'abandi bakora ubundi buzi. Oya ikintu cyo guhindura cyo kirahari no ku bantu bose. Nico shaka ko tubwira. Kandi kenshi igihe ushatse guhindura TV yawe cyangwa ibiganiro byawe irabira muri commentaire. Man shoko n'umuntu muri commentaire baguma mubwira ibi sinka jewe baguma bambwira amadeba induru mais sometimes baba amakosa ya mamikro. Ico ni kintu maze kubona yuko abantu baguma bansaba. Rero hari abandi barikawusha umujeni bakwambira ibintu bisaba amahera kandi pono mu nta mahera hari. Ariko hari ibindi bintu man kubitana no munsi urakubise umuntu ejo baragukubise ego nazagura ko dukunda bimwe amashosa ni bon biraryoje ni bon mugabe yumvire eske njewe vision yi ndikunda kwa niya ejo shaka ko abantu bambona gute cyane shike hewa ibyo rero urumva Imana idufashe naho Imana Minouche arusha ibintu byo kurwana jewe sivyo navuze sivyo bibi gusa rega no ya sivyo bibi gusa mugabo tuze basi okay gwana mugabo asi ibikeneye apana permissions lundi barakubitanye mardi mercredi kandi bakanakubitwa ni karate none n'ibiki leso morania muri commentaire ubundi uko uravuga ibyo biri muri commentaire ko je nkunda kuja kuraba commentaire ivyo nivyo biba biri muri commentaire none ibintu turarushe mbwa ikiza cy'abafana gumaje kubiraba baje kubiraba bagaje sura kwandika ibyo bintu bagacaje kuraba gusa raza abantu kuri YouTube nk'amezi kabisa ntibakunda kuguma babona ibintu bimwe mashaka umuhindura uvuze ikintu kijanye yuko YouTube yahinduye ibintu hakige kingana gute tumaze nk'amezi abiri bitanguye hama byarahindutse akanotisi kajya nyene ubu bimeze gute tugahagaze uri kote y'amafaranga ubu ni moitié yawe wahororo sabe urashaka kutubwira strategies basi YouTube itangwa amahera okay ubundi bibi birashaka kumutiva undi muntu avuga ati nuko bimeze kandi nanguze ibyo wanje nababwiye tugitangura na twebwe ubu tubirimo ubu tugira ingufu zidashobotse nk'imuzotangare muri December mubonye bamwe babuze ahubwo babihevye je bamwe muri twebwe tubihevye birashaka kuvuga usanze uri gukorera ubusa uri hinzu uri hayi amatara ibintu nk'ivyo umva ko tangwe kubona bitagenda canke abakozi bamwe mu minsi ntimuzonatangare mutanga ko nayo abakozi bamwe mutabona ku ma TV kubera ikorera amahera umuhemba babiri guhemba batatu gacura abahuri aho korera ni ubu ni so sana ndibaza yuko umwanya mwiza ama companies aturondere tubagire publicité y'ibidandazwa byabo sivyo azo twakaririye twakabahamagariye sio bari turavumburana ni bibanze kandi rero sinzi bon ama views aracari yandi vraiment ntitwidogera ama views gusa ari nyenco kitubabazi kwa ama views turanka yandi nyene araduhaye amahera mugazi wone ufise la moitié y'amahera donc ubu turi je nka jewe kanivugire ubu yesigaye mfata y'amahera naho rafata kera gitangura ankizi alors kare ditwe na amaze gushika ko uribona biragoye byiza hako baguma baja kugwana dukore neza kugira dushoye kuronka ingene dushaka gushika imbere dubwira abantu kuko mu Rwanda bose systeme bariko bajya bayago igituma bafise zijya views suko bakunzwe cyane uko ibiganiro bya hatariiii bagiye hamwe baravugana barayaga gouvernement irabumviriza hama barahamagara donc YouTube baravugana na gouvernement y'u Rwanda baro na bureau mu Rwanda baja hamwe barabaha license donc abari ibintu uzibona yuko basi nabana bazwi mu rugo twe turi nk'abasuma cyo tubintu bimwe bigize sanje tuma babayeho kujya kuko ubuye mu Rwanda YouTuber arashaka kuja gutora ku kwezi $1000 twe mu Burundi reka ivyo bintu gusa ndahamya yuko cage ca akesi na bujayid kuki na akesi bajya bashaka kuba muri kiyege kwa ko bari babiri gusa bashaka kuba baratora nka 800 ku kwezi 700 900 kandi bafite views zishi sana bino reka turagize fresh kego cyacu ndabona burije tugumye muri studio turantre pangare mapema soko na mugabo kurangiza ndifuza kumenya Minouche birashakarira ndarira kweki ntorira nicyo mugikuriza gabi bari nabikubwiye icyambere gikunze kundiza sometimes ndashaka kurizwa n'urukundo
Ntumwenge birashika ibintu bisanzwe hama ikindi kindiza hari ikindi kindiza nivyo nawe n'ibindiza sana n'ahandi ndize kandi ndinze ndira cumenya vraiment kutazosubira no kubona n'ikintu donc ndakuririye jewe ni rimwe naho nyene bifata nk'iminota nk'ibiri par exemple ririye muhungu mukunda genre nka bya bindi usanga ndashaka kurira nk'iminota nk'ibiri bica bihera ariko urizwa n'urukundo umuhungu aba yagukora icyo ugira gituma wowe urizwa sinigera nkunda sinigera nkunda Kaboss nawe umukobwa bakuvuga ko uri je nzoyimusanze hariya akorera uri single si kweli umwana mwiza nkujya uramwihakanye imbere y'akamera ko turaza muri sujet yawe Minouche ni umuhungu aba yagukora icyo ugira gituma urira ibintu nk'ivyo Kaboss ndakubwire ngiki mukora byinshi muravangana murabesha murahebana umuntu ataco muhora murashisa no byatari mugabo ubu naze ko ntazosubira narahejeje ubu yapana narashitse bashika gute n'abari mu rugo bararira so ubu sinzosubira kurira kubera ko namaze gutahura experience yes mukurangiza kandi neza hangout uko sinzi uko uhora ukurikirana ama hangouts yose tukama tugira vibe yo kuririmba sivyo je mbashaka menye 5 songs za Minouche indirimbo mu playlist indirimbo no apana kuririmba commentary indirimbo zitatu muri playlist yawe iyo uje ngako kazi tegereza kuzicomeka muri beat bluetooth ka mu gatondo vyose senga cyangwa muri douche ari ya mbere maraye ya G-Flox come closer hama ya hug pole andi wambye abarundi ndibaza abarundi ntashaka kureka kumviza tous les mat ni G-Flox hug pole bahanige nijya yindi kata mujya kata ntindimwo sana ariko pole maybe ko ari ya kera nijya dramatic izi ndimbo zitatu dramatic yahe iyaheruka kuririmba iyanyumve izi zitatu zonyene hama nkashasanga najawutse z'abanyarwanda fresh bijya donc zijya zigezweho z'abanyarwanda gatunda iki mugizo en fait ni YouTube yanje kabisa kwa nkunda kuzumviriza shira direct kuri mukurangiza neza ikiyago cacu maybe urafise ikintu ushaka sharinga maybe urafise ikintu ushaka kubwira wa mwigeme agukunda cyane wa mwigeme yifuza kumera nkawe kuko ndemeze 100% yuko urafise menshi uinspira cyangwa respira I don't know sivyo ndifuza kugira ikintu mubwiye ikintu sharinze kuri we kuri Minouche agitangura kuri Siren Vibes TV na Minouche urazi ko umaze igihe gito yo kuva 2019 gushika 2022 right now mugabo turabona yuko success yawe igomba kuduga umwanya ku mwanya hari abandi batanguye before depuis mugabo ukabona yuko bakiri hajya nyene ico kibazo kadakikubaze ubwo turageze neza nijya heba ngukoresha Minouche kugira anytime tubone yuko ari okay bari nta bintu byatari nkoresha ni just cyambere ndasenga hama nkakora ibintu nk'ubikunda kandi bikunda ndabishiramo umutima byose n'ubwenge hama nka sinkunda mbona ibintu byanje vyicaye ushaka kubona bikora donc mbona kandi ari ukuntu nguma mbona ibintu haje imbere nkabona umenga uko biri kose nta kintu ushaka kumbuza gushika muri jewe ndasakana ko kubona yuko ikintu cyose nagishaza ndi capable kubikora niyo mumbaza ku bavyeyi banje bona ibintu papa yansizemwo urashoboye so umukobwa wese ashobora kuba nkurikirana canke ankunda hari hose amenye ko ashoboye n'umuhungu kuko n'abahungu birabashikira sometimes agacika intege ariko igihe umenye ko ikintu cyawe uragikunda kandi uragishoboye kugikora ariko ukamubona hajya hariho miyo bajya baramvuga ujya sishaka kumurengana uri kuraraba imbere wewe nyene kuraba abandi urashika tujo hama n'ubu niyo system nkoresha hama nkasaba Imana ibifashe kubishika hama nkabona ko biraza nabirenze akantu ubwira wa mwigema karukurikirana umwigeme kandi ntibijana je nifuza ko umwigema aba inspire bivanye n'amajambo uvuze ko wewe ni benshi bakurikirana ni benshi bamaze kugira subscribe kuri account yawe barakeneye ukumva akantu kavuye muri Minouche urukundo si nko muranda bibabwira nebwo duhuye mwibarabara
barambwira ko bankunda nanje nkabakunda ko biri kose nabaye uyu undi kubera bo ndabakunda cyane ndabubaha cyane hama no babwira courage mu byo barimwo cyangaruka ko vya bindi nyene bamenye ko bashoboye hama mvize imitima yabo ngene ngize imitima imitima yabo n'ubwenge bwabo bikoreshe byose ya nabi fresh bro yes ayeri hang out warumvugishije uvuze menshi sana indo hang out ni Friday yo kuryoherwa ni Friday yo kuvibinga ni Friday yo kugira vibe meze neza so laba hanging out in Kaboss for real hamwe nande na rukundo Minouche yatubwiye byinshi bijyanye n'akazi kiwe ubuzima bwe busanzwe ndetse n'ibijyanye n'urukundo byose twabimenye biciye kuri Minouche ndakwibutse kandi yuko hang out tuzokwama kironga misi yose kwibutse kandi ko vendredi twayiguhebe atabiganiro biryoshye tugisohora vendredi kubera Kaboss fori merci beaucoup bro sivyo twaje tugira guca try twaje tugira guca ama tuzogira 3 fois pop pop cyo tuvuga hang out tunakwenda Kaboss 1 2 3 hang out tuja hariya nawe kora kazi hariya tunapiga hivi 1 2 3 pop hang out tunapiga na huko tunaeleza ngahanye tukamurabo no blaza ngaha kugira ubeke ko zari kamera zitatoke twagiye ari bindi hejuru okay pop hang out